Inkuru nziza ya Yezu Kristu yanditswe na Matayo mweranda. Akivugisha ishengero, nyina na bene wabo baraza, baguma hanze bashaka kuvugana nawe. Hagira umubwira ati, ehe nyoko na bene wanyu bahagaze aho hanze kandi bashaka ko muvugana. Yishura uwo muntu amubwiye ivyo ati, mbega mawe ninde, canke bene wacu bo ni bande? Yerekeje ikiganza ku bigishwa biwe avuga ati, nguyo mawe kandi ngabo bene wacu. Nkako ukora ugushaka kwa Data wo mwijuru, uwo niwe mwene wacu, niwe mushikanje kandi niwe mawe. Twakire kandi dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Bavukanye dusangiye iki gisabisho n'iyi mfungurwa y'ijambo ry'Imana umukama ariko aradufungurira kuri aya meza yiwe meranda. Twese twumvise kandi twaje tunabizi ko uyu munsi duhimbaza iherezwa rya Bikira Mariya. Uyu munsi mukuru rero abo tudasangiye ukwemera canke tutemera kumwe barashobora kubafatirako canke bazobafatirako bababwira yuko utanditse ahantu na hamwe muri Bibiliya. Kandi nivyo nta na hamwe wanditse muri Bibiliya, kuko ico kigabane canke iyo ntambwe tuyisanga mu bitabo atari bitabo Ecclesia yemeje nk'ibitabo vyeranda, ibitabo bigize Bibiliya ni bitabo bita apocryphe. Hari ibitabo vyinshi vyanditswe bishaka kuvuga ibijanye n'ubuzima bwa Yezu, ibijanye n'ivyeranda no gucungwa kwacu. Mugabo ivyo bitabo bitigeze vyemerwa kumviyi canke iyindi. Rero uku guherezwa kwa Bikira Mariya tugusanga mu ciswe Protevangile de Jacques, igitabo coba kivuga ivyo kivuga ku buryo bw'ibanze ibijanye n'ivy'inkuru nziza zine zavuze canke barya banditsi bane b'inkuru nziza batubwiye, aho bagira bati Yohakimu na Ana mu ntumbero yo gukengurukira Imana barahejeje batwara Bikira Mariya mu rushengero kugira ngo bamuhereze. Aho niho handitse ivyo. Mugabo nubwo rero bitanditse muri iyi nkuru nziza nkuko twayishikirijwe n'abanditsi bane, ntibisigura ko ari umunsi mukuru utagira ikimazi, canke ntibisigura ko ari umunsi mukuru tutohimbaza. Ecclesia iraduha akaryo ko kwibuka iryo herezwa rya Bikira Mariya, kuko tuzi neza yuko Bikira Mariya Imana yari yaramuremye kandi imuremera umugambi utomoye urashe, kandi umugambi we nyene ubwiwe yakiriye. Turazi yuko amaze kuramutswa n'umumarayika akamubwira ati warashimwe n'Imana, akamubwira uko gushimwa n'Imana n'umugambi uheza ukagukurikira, ingene yagize ati jewe ndumusavye w'umukama nibimbere ukuvuze. None rero uyu munsi turaheza tugahimbaza ukwegukira gose Imana kwa Bikira Mariya umutima n'umubiri. Ukwegukira Imana gose kwa Bikira Mariya umutima n'umubiri, kuko uyo mukenyezi, uyo mwigeme wa Siyoni nta kindi cari kimuraje ishinga atari kurangura ishaka ry'Imana. None rero uyo munsi mukuru tuhimbaze twibuka ingene Bikira Mariya mbere yinjiye muri uyo mugambi w'Imana. Igisomwa c'inkuru nziza twumvise naco nyene hariho abakunda kugifatira ko bagira bati ehe yaravyaye abandi bana, mbere n'ijambo ry'Imana rirabivuga, kuko baratubwira yuko twumvise ko nyina wiwe na bene wabo baje barondera ijambo bashaka ko bavugana. Mugabo rero nibaza yuko atari ukuyobegwa canke n'ukutamenya ivyanditswe vyeranda, kuko iyo aba bavukana naye aba twumva ko ari bene wabo na Yezu, iyo baba barabavukana kuri nyina, aya barabo Bikira Mariya yavyaye bari kumubwira bati bene nyoko na nyoko bariko barakurondera. Niyo mvugo Bibiliya ikoresha. Mugabo bavuze bene wabo
nabo baba basangiye umuryango muri ya miryango 12 Isirayeli, none yakitwa umunyisirayeli. Umunyisirayeli akunda kwita uwundi mwene wacu. Ivyo rero ntibisigura ko Bikira Mariya yabyaye abandi bana. Kira noneho iri jambo ico ryo dufasha kumva uno munsi sibi, si ivyo mbere noshaka nuko nabitohoza gose yoja kuza arasoma, agerageza gusoma babakenyezi bya bigabane nako bitwereka Yezu munsi y'umusaraba, aza arasoma buke buke bajya banditsi b'inkuru nziza uko ari bane, uko bagiye baratubwira abakenyezi bari munsi y'umusaraba, tuce tubifatanya n'aya mazina batubwira ko harimwo ba Jose, harimwo ba Yakobo n'abandi bose, turasanga harimwo abandi atari Bikira Mariya bavuga ko ari nyina, ari nyina waba abise abavukanyi ba Yezu. None rero ico sico twohagarara ko duhagaraye kubituraba uno munsi, na cane cane kuri iri jambo tugerekeje kuri iri liturgia turiko turahimbaza uno munsi iherezwa rya Bikira Mariya. Twumvise Yezu ingene yagize ati mbega mawe ninde, abo tuvukana ni bande, ati uwo wese yitwararika ishaka rya data akarishira mu ngiro, uyo niwe mawe, uyo niwe mwene wacu, uyo niwe tuvukana. None rero turazi neza yuko Bikira Mariya muri urwo ruhande ntawe bangana n'umwe. Twibuke agiye kwa Elizabeth, ingene Elizabeth yamubwiye ati ewe yewe warahiriwe washimwe kw'iryo watumweko n'umukama riranguka, warahiriwe washimwe kw'iryo watumweko n'umukama riranguka. Tugaca twumva mu bijanye no kurangura ishaka ry'Imana, mukumva ko turabasavyi bato bato b'umukama ntawozanganya Bikira Mariya. Bikira Mariya yariyeguriye gose Imana, yaregukiye ugushaka gose kw'Imana, mbere ntiyabigize ngo nuko abona iyo bizoherera, ntiyabigize ngo nuko atahura neza ingene bizogenda, ntiyabigize kuko ahwanya neza ivyo vyose n'inzira zose z'Imana, muga amaze kumva ko ari Imana yariyeguriye gose Imana. Elle s'est jetée dans les mains de Dieu, elle s'est abandonnée entièrement au Seigneur. None rero tugaca twumva ingene koko ari cibare c'Imana, kumwe twavyumvise muri igisomwa ca Zakariya, ingene Imana yamuramukije, ingene Imana yamwigaruriye. Rero mu guhimbaza Bikira Mariya, mu guhimbaza ukwegukira kwiwe Imana, biratwibutsa yuko muri Bikira Mariya aho umuntu yari yaguye ariho Imana yashimye guhera kugira ngo imuhagurutse. Turazi neza yuko akabi kinjiranye inzira y'umugore, akabi kaciye ku mukenyezi Eva wa mbere, gutyo araheza abanyina w'amakungu, abanyina w'abantu, kuko abantu bose bagiye barakurikirana, bagiye baravukira muri ako kabi, bagenda bararangwa n'ico kibi, bagenda baravuka koko nk'abashumba b'ikibi na sekibi. Mugabo rero ko Imana idatsindwa, kandi ko Imana yama ishaka kunagura iteka ry'umuntu, aho umuntu yananiriwe nyene niho Imana yamushoboje kugira ngo yivyukiranye, ntasubire kuba mu kangaratete ka sekibi imutiekeza imutwenga. Ku muvyeyi wacu Bikira Mariya niho Imana yashoboye kuvyura ya makungu yari yarambaraye, nk'uko tubisoma mu gitabo c'Amamu kigabane ca 3 akarongo k'15, aho Imana mbere nk'uguhiga ibwira Setani ati uyo mukenyezi nyene wahenze, uruvyaro rwiwe niko ruzogaruka rukakwivuna, rukaguhonyora umutwe. None rero mu guhimbaza uyu Bikira Mariya turanahimbaza aho Imana yasubira guhagurutsa igihugu cayo iciye kuri uyo muvyeyi Bikira Mariya. Mugabo kandi tugahimbaza ubutwari bwiwe, kuko vyari gukunda kwavuga oya, kuko umwidegemvyo yarawufise wo guhitamwo. Mugabo umwidegemvyo we ntiyawukoresheje nka wa mukenyezi wa mbere, nka wa mama wacu wa mbere, ariko yawukoresheje nka mama wacu mushasha, Eva mushasha, agira ati ndumusavye umukama nibimbere uko ubivuze.
none rero ntitwobura kumukeza no kumwigina, ntitwobura kumushimira kuko yarahadutoye, kuko yaraduserukiye aragamburuka. Mbere no mukumvira ijambo rya Yezu twe ntitworyumva nk'uko umengo Yezu rikasubiza inyuma Bikira Mariya, nk'uko umengo nta kibanza afise gihambaye. Hubwo iri jambo rya Yezu turyumve neza nk'ijambo rije rihayagiza Bikira Mariya, mugabo kandi ijambo rica natwe ridutumirira guhonyoza ikirenge mu makanda yiwe, kuko igihe cyose duhimbaza Bikira Mariya canke mu kugene ekleziya yakiriye Bikira Mariya, yamwakiriye nka mama Eva mushasha, yamwakiriye nka mawe wacu. Muri ubwo buvyeyi bwiwe, muri ubwo kutubera mawe, araturera mu kutubera akarorero, kuko murazi neza yuko dukunda kuvyemera ko turi abana bato bato kandi abana bataguma hamwe. Umuvyeyi mwiza rero mu kurera umwana ntamwereka ingingo ngenderwa ko yokwisunga nubwo nizo zirimwo, hubwo amwereka izo ngingo ngenderwa ko ingene zigenderwa mu kuzikurikiza, mu kuzigendera. Rero Bikira Mariya aratureresha akarorero kiwe, aratureresha uko kwemera tukegukira Imana nk'uko nawe nyene yegukiye Imana umutima n'umubiri. Mugabo kandi ko duhimbaza umuvyeyi yamaze gushikira igihagararo, twese duhamagariwe kuzoshikira, kuko Bikira Mariya ubu uturetse ko arindiriye ko abana biwe bashikira igihagararo ashitseko, nta kindi akirindiriye. Bikira Mariya ntakirindira kuzuka, Bikira Mariya ntakirindira gutyorogwa, Bikira Mariya araninahaye mw'ijuru ku buryo bw'umwuzurira. Imana ihamagarira ko umuryango w'abantu agaca tubera rero icitegererezo ciyo natwe tubwirizwa gushika, kugira mu buzima bwacu natwe tubandanye twegukira Imana, kuko kwegukira Imana nivyo biheza bikadushikana kuri ico gihagararo, intambwe ku yindi gushika kuri wa munsi. Mugabo rero kandi uyo muvyeyi aratubera mu ngoro, muri uko kwegukira Imana yarayegukiye burundu gose, arayegukira koko, aracakamira ishaka ry'Imana, aranywana naryo, arigira ishaka ryiwe. Kumwe Yezu agira ati ico data ashaka nuko atanumwe yotakara, ariko bose bokira. Rero Bikira Mariya mu gushingwa ubwo butumwa bwo kutubera umuvyeyi, bwo kuba nyina w'abantu bose, akatubera mawe, aravyemanga gose kuko nishaka ry'Imana. Muri uko kuvyemanga gose araheza kemera kudusabira kwiwe, ni nka kurya umuvyeyi yonsa umwana wiwe kugira ngo agire igihagararo, kandi ntarambirwa ntananirwa. Igisabisho ciwe cama kitubera mu ngoro, ikimuraje ishinga uwo muvyeyi, nk'uko yegukiye Imana gose akihereza Imana kandi akaba uw'Imana, niko agomba kwabo babaye abana biwe. Abo bose bavyutse kubw'umwana wiwe yigize umuntu mu mbanyi yiwe, niko ashaka yuko natwe twegukira Imana tukayihereza gose tukababaye. None ko duhiriwe duhishije, Imana yamaze gushira muri twebwe ibanze ry'inema n'ingabirano ziwe mu mwana wa Yezu Kristo, turahamagariwe natwe kurushirizaho kuba abana ba data. Twumvise kugira ngo twemeze kandi twemange ko turi abana ba data, nk'uko Bikira Mariya yabigize, ngo duheze tuba abavukanyi ba Yezu, tubwirizwa kwama twitwararika kwegukira iryo shaka, mbere natwe tukaryiyegurira gose, tukaryihereza. None mu biganza by'uyu muvyeyi gose yaherejwe Imana, akayegukira gose, muze twihereza Imana nk'ishikanwa, idutagatifuze tubishikanwa rizima, natwe twegukira Imana, tuzobone gusangira akanyamuneza n'uyu mugabekazi w'abantu bose, n'uyu mugabekazi w'isi n'ijuru, uyu mugabekazi w'abatumwa, umukandizi w'isi, umukandizi w'abakristo. Amen.